bakunzi bacu bakunzi ba B4+ kandi genda baramutse ndabaye inkazi makino iganiro cacu cyuno munsi cyashagirengeze rya gatatu kwezi no kumunani umwaka wa 2025 ngenda mutsa cyane abantu bose dukurikirana aho baherereye hose vyimva mutima bari ngaha mu gihugu cacu ciza cyo Burundi kibagiye abari muri Kongo mu Rwanda muri Sudani Afrique du Sud Zambia n'ahandi henshi mu dukurikirana mu migabane igiye itandukanye hariho Burayi Amerika ndetse na Aziya mumve yuko turamutse cyane tubahani ikaze makino iganiro cacu cyuno munsi uko mubibona turacari kwa zuba turacari mu ntara nziza aho yitwa Cibitoki niho turiko no musi turabahera ibiganiro nkuko bisanzwe murayibona ku ruhande rwanje mwe n'umusisanguzi niwe tugiye kubana mwa kino kiganiro bwana musanguzi ndongera kuramutsa cyane. Yes urakoze cyane bwana journaliste kongera kundamutsa reka nanje ndamutse badukurikirana aho bari hose nkuko babivuje kazuba urabona ko gahari ahaneze na neza twicaye ngira ngo baravye inyuma bacana ko twicaye kuri dogodogo imbere yacu ni nk'imetero nka 3 twari kwicara duhaye umugongo dogodogo kugira ngo babone kano kayaga keza nyene kameze hariho abarovyi hajya ndabona ari n'ubwato hirya cyane gose mugabo kubera izuba riri imbere acavye bita contre jour bikunze ko tubereka ugasanga image niboneka neza amaso n'amambu twicaye uku mugabo abahazi bacabona hajima yuko twicaye kuri dogodogo so reka none baramutse nanje muri rusangi aho muri hose kandi nshimira kandi bona journaliste babandi bose baguma bakora ibishoboka kugira ngo cyane gose batunezereze cyane gose dukora ibikorwa byacu turi comfortable so ari umutama ngomba kora mutabona journaliste umuzi umutama yadoye kajya kantu kajya kari musi gateruye kamera akagimbo kate ari umutama w'ubuki bamwitwana namwise umutama w'ubuki sinamwise umusugadadi n'umutama w'ubuki yaduhaye ibikoresho bitari bike mu byukuri bituma iyo tugiye hanze aranatwambika tukabigwa yarabikoze reka tuze turavugana amateka y'abo bantu bona journaliste kuko ni byiza hari ibintu tugora kuvuga byo tugora kwibikamwe mwiyo nicenga ngaca muri agatelefone kametre ihagazaje ugaterekiye isinami gacitisa neza nk'uko itajugumira imiso sinca muri ujya mutamanake bana nakenda kuramukije na famille yawe mwumve ko kabisa kuri B4+ twafise kumuzirikanye turabakunda muri abantu bagaciro cyane kuri twebwe cyane gose bwana musanguzi tutaringira amakuru yacu nyezina nagira ngaruka kuri commentaire gumigaruka mu biganiro cyo turakora hari umuntu aguma baza ibijanye n'amakamyo yoba yarafashwe n'abo wazaringa yaba M23 bega yo makamyo woba kumucu yuwe woba iyo nkuru yifise ijana kwijana kuburyo ushobora kuyagira dukurikirana bona journaliste urazi yuko twazize gutanga inkuru zo guhuza mu byukuri iyo nkuru y'amakamyo avuga ndwi yafatiwe muri Masisi nimba ntihenze mbatari warikare naragerageje kuyoga ko runono mu byukuri mugabo ntabwo nashoboye kuyironka niyo mpamvu tutigeze twishikiza abakunzi b'igitangazamakuru cacu suko itoba rukuri irashobora kuba rukuri mugabo kandi natwe ntabwo turi imana ngo tumenye ibintu byose ku mwanya wo iyo nkuru je ntaho nashoboye kumenya mu byukuri niyo mpamvu ntageze icyo ndayivuga ituraronka umuntu ayiduha mu buryo bwirambo ariko twabivuga exactement urashobora no gusanga ari inkuru y'inkorano abantu barakora inkuru bibaho irashobora kuba ari y'ukuri cyangwa ugasanga ni inkuru y'inkorano mugabo yaba yari inkuru y'ukuri ntabwo turaronka umuntu ayiduha mu buryo bwirambo ngo dushobore gushikiriza abakunzi b'igitangazamakuru cyacu cyane gose bwana musanguzi mu kiganiro cyacu cy'uno munsi twabateguriye twagomba kuba yagirana cyane ku buzima bw'abanyamurenge aho basanzwe batuye haba mu buhungiro cyangwa abagisigaye ngaha mu minembwe wabo muri make urashobora kujugiraniriza ubuzima ubona yuko muri no minsi bari kubaracamo ndazi kubikemira hafi ndazi kubifise ko makuru menshi hari abo twumva ngo inzara iri bice kumbore navyo urashobora kwicisha mwana makuru kugira ngo y'abanyamurenge badukurikirana bari mu Burundi abari muri aho bari hose mu Rwanda aho bari hose mu andi majambo ndazi yuko ururimi tuvuga abazungu ni ikihe kintu ushobora kubabwira muri rusangi batari bazi ku banyamurenge bagenzi babo mu buzima bayeho na cyane umenye itandukanye urakoze cyane bwana journaliste hari akantu ngomba ntange
k'urufatiro kumbure kugira ngo abantu baze gutahura neza ibintu ngiye kuvuga sivyo. Ubundi hariho ibihe bishika ku muntu cyangwa ku muryango kanaka ugasanga uwo mwaka bawufashe nk'umwaka w'intsinzi kuri bo, umwaka w'inyishu kuri bo sivyo. Hama hakabaho n'ibindi bihe biba ku muryango runaka cyangwa ku muntu kanaka ugasanga uwo mwaka awufashe nk'umwaka wamubereye umwaka mubi cyane rwose wo muntu sivyo. Akarorero hari nk'umuntu ushobora gusanga abuze nk'abantu benshi mu mwaka umwe, ukuvuga uwo mwaka kuri we uba umwaka we ntibagiranwa kuko avuga ko ari umwaka wamuhekuye. Cyangwa naho ugasanga birashitse uwo mwaka arawuvyayemwo, awuronsemwo promotion ku kazi, awuronsemwo amahirwe atandukanye, n'uwo mwaka awufata ko ari umwaka mwiza w'amahirwe kugira kandi ari umwaka we ntibagirana. So rero reka mvuge ko kuri uyu mwanya mu karere k'ibiyaga binini wanashaka ndetse no mu bihugu bitandukanye bya Amerika, mu mayete atandukanye ya Amerika, umuntu yiswe umunyamurenge cyangwa se iryo zina umunyamurenge nuvuga ko riri ku meza. Nshobora kuba ko riri hiti wanashaka kubera ko ririko rirakoreshwa cyane ku nyungu za bamwe n'abandi. Twarumvise mu minsi yahera aho igihugu cy'u Rwanda ubwacu hari mu mwaka uheze wanashaka sitivebye batanguje intambara muri Kongo bavuga yuko barambiwe n'ingene abantu baba muri Kongo basanzwe bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda babangamiwe, bafashwe nabi, bari barahohoterwa, badafatwa nk'abandi sivyo. Buriya bakikiriza ku banyamurenge, ibi niko byari bimeze. So haravuzwe amajambo menshi cyane bona journaliste kugira ngo bikunde leta y'u Rwanda ishike muri Kongo yishigikiye, umva yerekana yuko ifise ibintu iriko iraharanira kandi bifashe. So bacinjira bona journaliste novuga ko harabaye reka ndabite ko bahuye n'inkomyi bona journaliste kuko aba banyamurenge basanzwe bafise ico no kwita igisirikare cyabo kibagwanira, arico twigwaneho hamwe wanashakana na Gumino. Ibi ni ibisirikare bisanzwe bizi ko bigwanira abanyamurenge. So rero reka ndamwite umushefu wabo canke kizigenza watwigwaneho nyakwigendera General Makanika agihari, yari yararahiye ararengwa yuko atazokwigera afatanya n'aba bariko bavuga ko baje guhabuza agateka k'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bafashwe nabi muri Kongo sivyo. Hariho umuntu acaye baza ikibazo cya mbere, ni gute umuntu yokwanka gushigikira uwundi muntu aje guhabuza agateka kiwe sivyo? Nta numwe. Bona journaliste haje umuntu akavuga ati wowe journaliste jewe ndabona yuko wewe ubayeho kutaka agomba kubaho, rero je ndaje kugira ngo ndakunga umukono kugira ngo bikunde ubeho ubuzima bakagomba kubaho sivyo. Wowe nubwo wowe ubona kuri satisfait mugabo uvuga uti kumburya muntu ubufasha kabisa, hari akandi gasunza agomba nzanira icyoza kumushigikira. Mugabo General Makanika yaravyanse. Ukuvyanka rero Makanika ndashobora kumita ko yari mbonera kuri, kubera ko yari asanzwe azi imikorere ya Kagame. Buriya Kagame ni wa muntu akujya guhuhwa na manaka ivutse. Sero Makanika, yes Makanika ubya mugani w'ikindi numva ko yanabuze wanashaka uvuga ko uwugiriye impuhwe umwana cyane gusumba umuvyeyi wiwe abagomba kumuha sivyo. Kuko Makanika yarabona yuko ntabwo ari urukundo Kagame na leta yiwe bari bakunze abanyamurenge kugira ngo barinde biyumvira kuza guhabuza agateka kabo. Yarabona ko ahubwo Kagame ashatse kwitwaza rijya zina kugira ashike ku ntambuzi yiwe, ashike ku byifuzo vyiwe. So rero Makanika ntabwo yabikunze, yaravyanse kabisa. Niho haca kogwa umugambi
wo kumwica kandi barawushitseko makanika baramwishe baramugandagura. So ikibabaje cyane bona journaliste nuko gushika magingo aya General Makanika abanyamurenge bose ntibaratahura ni bande bamwishe ntibaranatahura n'icatumye bamwica. Iki ni ikintu cya mbere kibabaje cyane rwose. Sinzi kuri abibona kuririra umuntu ngo yari intwari yari iki mugabo ugacuza guhinguvu wa muntu yamwishe. Buriya urupfu rwa Makanika bona journaliste no gwita ko gwari yari crime parfait. No kuba n'ubwicanyi bweraye buhezagiye kuko abamwishe byarakunze ko iceyi cyambara abandi cyane kuvuga ubwicanyi bwiwe byarakunze yuko bwagirizwa abandi kandi birafata kabisa muri bano banyamurenge usivye ko hariho bamwe batavyemeye ko bari babizi n'abandi buke bariko baramenya ukuri urupfu rwa General Makanika. Hasi honje kukuza bona journaliste ahantu inje guhagarara naha abanyamurenge noneho ngira ngo warabibonye rafise aka video bo mu Rwanda bahungiye mu Rwanda aho bariko bararira babogoza bakoma induru bavuga yuko bariko bicwa inzara irabishe. Bakanatenga n'umurorero aho bavuga yuko leta y'u Rwanda n'abanyarwanda bien sûr ntibabemerera yuko baja gupagasa mu banyarwanda kugira ngo baronke ico batungisha imiryango. Warabaye mu nkami y'impunzi urabizi n'abadukurikirana hariho abazibayemwo buriya zijya mfashanyo ntete babaha bijya ibiharage n'ibiki ntabwo bishobora gutunga umuryango ntibikunda. Birasaba ko serugo canke inarugo canke abana bakuze mu muryango basohoka bakaja guca ingero canke naho bakaja gusabiriza mu mihana yabo bene gihugu basanzwe barahungiyemwo kugira ngo barabe ingene babesha imiryango. Ibi rero ku banyamurenge bari mu Rwanda ntibiriko birakunda. Usibye gusaba ngo baronke niyo bagiye guca ingero ntibabemerera barabirukako barabaturatutse. Hariho umuntu aca yibaza ikibazo ni kubera iki Kagame na leta yiwe bakunze abanyamurenge bari muri Kongo mugabo abo bafise mu Rwanda niyo bagiriza izo mpuhwe. Ibi ni ibintu umuntu ashobora kwibaza. Hariho abanyamurenge bahunze bava muri ya Kongo Kagame yaja kubaronderamo ubwigenge sibyo bahungira kwa Kagame nyine mu Rwanda. None bigenda gute aba bahungiye wiwe ntabagirira impuhwe akazigirira abari muri Kongo batamwegereye kandi atani inzara bafise. Ibiro ni ibintu umwe n'uwundi ashobora kwiyumvira ntabitorera inyishu cyane gose ariko kandi biniyumvira abantu bake. Usibye gusa abanyamurenge bo ubwabo basanzwe bari muri Kongo nako mu Rwanda Briti abari mu Rwanda barabibonesha amaso yabo. Kumbure hari n'igihe babibwira abandi bahandi ndavuga abo mu Burundi abari muri Kongo abari muri Amerika n'ahandi mugabo ntibavyemere bakabona ko umenga kwa gucafuza leta y'u Rwanda. Ariko se ku banyamurenge bari mu Rwanda n'ubu ni kibazo ndiko ndabaza abankurikirana bakizi banyishuye muri commentaire byagenze gute Kagame agirira impuhwe abanyamurenge bari muri Kongo kuruta bari mu Rwanda mu gihugu ciwe. Akakara karyo keza ko kugira ngo agaragaze yuko ababaye abanyamurenge abitayeho bajya niwe yakagomba gutangira ko urufatiro rw'ingene yifuza ko abanyamurenge bafatwa neza muri Kongo. Mugabo abahungiye wiwe usibye kuboroga gusa bahisemo gusubira muri Kongo kuja kugwanya. Ikintu gitahura cyane gose. Ikindi kintu gitangaje kandi kinababaje gusumba bona journaliste nuko hariho mu bwoko bw'abanyamurenge nyine bien sûr abimana yagiriye neza barava ku mugabane wa Afrika hari n'abari muri Afrika bien sûr babayeho neza
reka rero tuvuge ko abantu bari muri za Amerika za Europe sivyo n'ahandi hatandukanye sivyo bajya abenshi muri bariko si bose aho gutabariza abanyamurenge biwabo ubwoko bwabo busanzwe buri mu Rwanda bugoreweyo buriko bwicwa n'inzara ari ikintu kibabaje bwana journaliste ariko urazi guhunga ubuhungiro ibazo uri mu buhungiro cyo ukabuhunga tuvyite gute nukuri birababaje so barahungiye mu Rwanda ubu bariko barahunga u Rwanda ego so bajya bene wabo rero bagiriwe neza n'Imana aho gutabariza ababene wabo babayeho nabi bagaca baja kuvuga ya muhe ngo abanyamurenge bahungiye mu Burundi babayeho nabi ariko nta munyamurenge ari mu Burundi aravuga kabayeho nabi aha rero niho ruzingi ingata nkoresha imvugo sivyo franchement hari rero bwana journaliste no bigoreye ego boss sukuvuga ngo gutera amashugwe igihugu cy'uburundi canke iki mu byukuri jewe nta munyamurenge yahungiye mu Burundi yaba uburi mu nkambi y'impunzi ariyo yose za Musasa za Gasogwe n'ahandi yaba ndabite aba réfugiés urbains abari mu mihana y'abantu mu bisagara haba bari muri za Muyinga Bujumbura Gitega Ngozi ntawe ndumva w'umunyamurenge ariko avuga ko afashwe nabi mu Burundi franchement ntawe ndumva jewe bashobora kuba bariho mu Rwanda barabivuga bashobora kuba bariho mugabo ntawe ndumva usibye ndafise aka video kandi nawe nabanyura gafise k'abanyamurenge bari mu Burundi ahubwo bakupugine babanyeneza n'abarundi bafashanya wanashuhudia yuko babanye yani nibishinga nahe cyane gose yuko babanye neza n'abarundi nta kibazo bafitanye n'abarundi iyo bagiye gupagasa mu barundi barabaha imembo yabo bizuri sana bakanabatekerera basigaye bahana n'abandi niyo byabagoye akitura umurundi aramuha udusombe aramuha ifu y'ibigori cyangwa igitusa akaja kuraba ingene agabura umuryango aha ni mu Burundi iyi video ndayifise vraiment nivyo bango uraza kwisanga abayikira amaguru mugabo ibisi ndavyumva mu Rwanda mbona ntabyo ndumva je simbesha mvuga ibintu mba numvise sivyo ariko ni nkuko bishobora kuba byo babiriho bona journalist bashobora gusanga hari abanyamurenge babanye neza n'abanyarwanda bibaho ariko abari mu nkambi z'impunzi benshi batanguye guhunga mu nkambi z'impunzi mu Rwanda batanguye guhunga bisubira iwabo muri Kongo bakubwira bati aho uko twokwicwa n'inzara tukanenwa n'ababandi twari tuzi yuko dusanga iyo ubwoko ari bene data twotuma tujya kwicwa n'amasasu iwacu nta nzara twagira iwacu nta badufata nabi so hari n'akandi kantu warukijijemwo abanyamurenge bari mu Burundi basigaye bahana abageni n'abarundi cyane gose ibintu bitigeze biboneka mu muryango w'abanyamurenge mu bwoko bw'abanyamurenge abanyamurenge n'abantu tuzi bikumira niko tubazi n'abantu bikumira ni babandi bahana abageni hagati yabo ni ukuvuga umunyamurenge kugira azoshorere ubutari umunyamurenge nuko kijya kinarondera aba yakibuze mu banyamurenge acapfa kukigura ahantu kandi je ibinda bituma umuco mwiza ibintu byiza cyane gose kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo tugirire neza bose na cyane abo mu nzu ya data sivyo ikirere kinda kibakundira kabisa uku kuntu basabana hagati yabo uku kuntu bakundana kindi kintu kiza cyane gose mugabo rero ndabona batanguye guhana abageni n'abarundi bivuze ngo kumbure bari kubabona imico yabo mu Barundi cyane gose akantu gatahura nukuvuga mu Burundi bariko bisanga kari wabo kuko barabona yuko buriya hari ikintu kigoye cyane bona journaliste ndibuka ko mu Kirundi kera hariho imiryango itahana abageni cyane gose hari imiryango itahana abageni ngo nk'akaro par exemple kazamva ngo umuhanza ntashobora gutanga umugeni wiwe ku banyoni
sivyo ubasafu voilà ariko rero ku banyamurenge babonye yuko atacu bitwaye guha abageni babo abarundi ego cyangwa umuhungu w'umunyamurenge kurongora umurundi kazi ariko ikibabaje babandi bamwe muri babandi apana bose bagirwa neza n'Imana bakajabuka bo babita mu bihugu by'isezerano ego bagashika muri bya bihugu by'isezerano bariko baracafuza uburundi cyane gose ngabanyamurenge babo bafashwe nabi ngabarundi ntibahanirwe n'abanyamurenge mugabo bakirengagiza ibiko birahajya kujya mu Rwanda bona journalist so ni ibintu ntagomba gutebako gusereka mu kurangiza ngaruke kandi kuri kino kintu aho natanguriye natanguye mvuga ko hariho umwaka uba mubi umuntu n'undi uba mwiza umuntu nkuko biba no kumujyaho so je ndahamya yuko iki kiringo turimwo gishobora kuba ari kibi ku banyamurenge cyangwa kiza cyane gusumba kubera ko nimba hari ikintu kibi bona journaliste ni kubonaho kwaduka umuntu akakwatura ko urupfu cyane gose mana akarimi kararema karanaroga akarimi ni kabi kandi ni keza umuririmbyi yanditse yavuze ngo ngakarimi mubona ngo nahari gato ukarateranya kakajyanisha imiryango sibyo so ikintu akizanye kubera iki muri iyi minsi iheze muri iyo ndwi iheze mwarabonye aho hasohotse urwandiko nka declaration nimba atari amatangazo aho iciswe twigwaneho cyatangaza ko FDNB yavuze FDNB mwumve igisirikare cya leta y'u Burundi ko bateguye ihonyabwoko ku bwoko bw'abanyamurenge ahantu ndagomba ndashaka burungu gato twarabivuze ko mbwa ndahagarutse uzi ko bwana journaliste izinyeshamba za RDF zigeze kwamamaza ko CNDD-FDD yateguye ihonyabwoko mu Burundi cyane gose barabivuze man suba barabivuze baranabiteguye barabyigisha abantu kuva 2005 turi 2025 ihonyabwoko ryabaye mugabo nibo bari bariteguye ariko kubw'amahigwe reka ndabyite kubera ko CNDD-FDD ari mbonera renanje reka nishiremo ko abantu twese turabagumya abanga ari mbonera kure baca baragwanya ya migambi mibisha yazijyanyishamba uyu munsi rero bagarukanye ya migambi mibisha yuko ngo bagomba kuyikorera mu banyamurenge ahantu namanahaje bwana journaliste nimba hari ikintu kimbabaza ni kubera ko hari amajambo avugwa ku muntu nawe ababona afise ubwenge ari kose mugabo ntahaguruke ngo agwanye ibyo binyoma abanyamurenge baramaze kugabwa ko ibitero mentfwa muri Fizi abarundi akaba ari bo babatabara sirimo si kabiri magingo aya hariho n'abanyamurenge bakivurizwa hano mu Burundi bakuwe muri Fizi na FDNB iza kubavuriza mu Burundi kandi bavuga ko yagiye kubakorera ihonyabwoko none bwana journalist aha hantu ndashaka twashire mu bwenge shire mu bwenge vrema kavera bagiye babakura muri Fizi mu Minembwe babakijije abarenditabara ariho barako barabamesa bavuriza mu Burundi botegura ihonyabwoko gute muri Fizi kandi aribo bariko baragira barakingira bano banyamurenge so ibi rero twaravuze kenshi yuko zironyeshamba za RDF imigambi yazo ziyigaragariza ku mbuga no bagaragariza imigambi yabo so aha tuvyumve yuko bamaze gutegura ko bagomba gukora genocide ku banyamurenge cyane gose kugira bikunde barabe ingene bagabanya inguvu z'igisirikare cy'u Burundi barabe ko makungu yohaguruka afatira ibihano u Burundi ibitwa byose mu Rwanda nazikatayivuze mugabo ndumva nyene no bisubiramo kuko ni ibintu bibabaje abanyamurenge bamwe vraiment kutshapa barahagutse baravuga yuko ivyo ari amateshwa ari kinamico ahubwo yuko iyo genocide ivugwa
aribo bayiteguye cyane gose ariko hariho abandi bahoze yes hariho abandi bahoze reka ndabite bantirumveko ntibashigikiye iby'amatangazo ntibahakanye iby'amatangazo bakagomba kwerekana aho bahagaze iki rero ndakibonamo ikibazo gikomeye cyane bwana journaliste kuko ni kimwe mu bintu biriko bituma abanyamurenge batana cyane ego bicamwe ejo uzokumva bakubwira ko hari abahutu b'abanyamurenge n'abatutsi b'abanyamurenge ego uzovyumva ibitrebye kubera ko iyo hamaze kuza ukutumvikana mu bavukana ego kwitana bamwana ntibibura hari abanyakagara abandi bona bake ntabyo mugabo urumva ko badeja bamaze kwigaburamo kabiri kandi ntabwo byari bibereye ku bantu twari tuzi yuko bunze ubumwe buzuzanya bacuditse bagaca bateranywa n'inambu z'akagwi k'abantu bamwe birababaje cyane twebwe nimba turiko turasemera tubwira iby'abanyamurenge si uko twari tuzi iby'abarundi tuvuga ibyondi biruzuye mugabo ni uko abanyamurenge tubakunda turabakunda abanyamurenge tubanye neza mu Burundi abanyamurenge turahana umunyu rero iyo turiko turavuga iby'iwanyu ntimwumve yuko hari ibindi ntabwo ari zamuwe z'agaca aho sizamuwe akayabu kagirira imbeba wapi twe dukeneye yuko musubira kuyubaka yes mukundane kujya mwahora muze muruzuzanya mugwanirize umwansi hamwe niho muzoshika ku ndoto zawe basangira kabisi nagahe exactly no kubona musanguzi igano mwenye kibaye kirekire cyane ariko nkundire nyamba takidongera ko dusezera badukurikiranye yes oya nta kindi bwongereko reka dushimira abadukurikiranye nko kubivuze uyu munsi yitwa turi mu ntara ya Cibitoke ya kera akayaga ni kose ameze neza hasigaye ko tujya equation ngaha muri Dogogo nabonye bari ko baraziro batwacaje nuko kanari ndashimire cyane abantu bose twabanye makino iganiro kuva mu munota wa mbere kugira ku munota wa nyuma ndibaza mwashoboye kubumvira byinshi cyane kubiriko biravugwa ubwo bitwa ubwoko bw'abanyamurenge ushobora kuba ufise nawe ico wongerako muri commentaire n'ikibanza cyiza kugira ngo nawe uterere icyumviro cyawe reka rende bike bantu kumbure bikunze turongera duhure mu kiganiro bye bye